Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turahibwa ke canke mwiriwe bivanye naho muri canke amasaha mukurikiranye ko kino kiganiro cacu ni ari digira neza kuri micro nkuko tubimenyereye dukunda gukorerana cyane cyane Bujumbura ariko uno munsi turi igitega hamwe n'umwongere w'ishengero wa Église du Plein Évangile reka tumuhakanya abaramutse anabidondore. Ego ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nitwa Ndumukamashahare nkaba ndi mu barongozi b'ishengero rya Plein Évangile mu Burundi navuga yuko ndi fondateur waryo ego tukaba turi Gitega siège social iri Gitega ego turabashimiye cyane apôtre tukubavuze ko uri umu visionnaire wa Église du Plein Évangile mu Burundi mbega iryo yerekwa mwari hawe gute hari ryari iryo yerekwa nari hawe nkiri umunyeshuri ndavyibuka yuko niga mu mwaka w'icenda i Bujumbura kuri Atene niho rero Imana yangendera hanyuma bivanye n'ishaka umuntu abafise bivanye n'igikorwa Imana ashize muri wewe ukiri umwana mutoya Imana irangendera mbere wanagomba byanatumye jewe sinari nzi Gitega biza gutuma Imana impamagarira muri kino gisagara ca Gitega ndahaza atamwene wacu atamama atancuti ndahaza uko nyine mvuye Bujumbura hanyuma mu bitangaza by'Imana donc ndahaba umva ni parcours ndende cyane gose ndahaba niho natangura ntuze evangelisation kuvuga ubutumwa bwiza mu mashuri mu bategetsi batandukanye mu kubasengera kubagira ama deliverance gutyo ibikorwa by'Imana biba biratanguye muri jewe mu byukuri Bega apôtre mwamwe mwavukiye mu muryango ukijijwe canke mvuze ko mwahawe iryo yerekwa muri mu mwaka w'icenda bisigura ko mwari mukiri bato cane mbega mwari mwavukiye mu muryango ukijijwe canke mwe muyarabagendereye uko nyene nkuko yogenderera buri muntu wese yashaka guhamagara mwe mu Imana yansanze kw'ishuri sino umuryango wanje wose bara abantu b'abapagani mu byukuri nta numwe mu bo tuvukana mu bavyeyi baratwara abapagani hanyuma rero Imana irangendera kw'ishuri iranyereka mu byukuri ndumva yuko nkwiye kuzobona Yesu ndumva yuko nkwiye gutunganya ubuzima bwanje nuko rero ndihana maze kwihana mfata determination yo gutangura gukorera Imana guhera ico gihe narumvise umuriro muri jewe urukundo rwa Yesu numva nkunze Yesu numva nkunze ibikorwa vyiwe nja wanagomba nja mu murwi wo muri chorale ntangura kuririmba none umunsi ndumuririmbye naho nta kunze kubiserwa cyane noneho rero ngira ko mba nimvuga butumwa mu ncamake rero urumva jewe nije nabaye uwa mbere mu gukizwa iwacu maze uvyemeye ndashobora kubananya gatoya no kuvuga yuko rero imaze gukizwa nagize ishaka ryo kubwira ubutumwa bwiza umuryango wanje uhereye kuri mama kuko papa nawe nari mfise yari yarapfuye hanyuma rero ngira iryo shaka n'iryo yerekwa ryuko notangura kwigisha ijambo ry'Imana ma famille guhera ico gihe rero ntangura kwigisha ijambo ry'Imana umuryango wanje biranka mugabo au fur et à mesure nabandanije ndabereka icete ciza kandi ndababwira ijambo ry'Imana no kuvuga ko mama aratinda arihana hanyuma nabo tuvukana bose baratinda barihana hagataho Imana yari yarambwiye yuko ngo umuryango wanje wose wa mama uzoza kuri Yesu kandi bose bagacika abadisciple intumwa za Kristo uko nyene niko byagenze mu byukuri twebwe rero mu nda ya mama twese twarihanye twarakijijwe uno munsi bapfuye bagiye mu ijuru turashimiye cyane apôtre mbega mukironka iryo yerekwa kuri iyo myaka mwari mufise mu kiga mwaka w'icenda urunganwe gutahuye gute hari wowe warabibwiye urumva en fait urungano justement ntigwantahuye yabaye ntuzeye une vision personnelle na détermination jewe ko nsanzwe ndakunda ko ibyo ngiyemwo biba ibintu bizima hanyuma rero kubera ko nabona ko ijambo ry'Imana ari ukuri umuhamagara ari ukuri hanyuma kandi abavyeyi banje bandeze mu ijambo ry'Imana nkabona
ishaka bari bafise nagiye ndigira ku bavyeyi banje bambyaje ubutumwa bwiza, numva ndabakunze, numva nkunze ibikuba vy'Imana bakora, numva no bigana nkuko Paulo yiganye Timoteyo. Nimba atari banga umuvyeyi wawe mu vy'impwemu ninde? Umuvyeyi wanje mu vy'impwemu novuga ko ari ishengero rya Pentecote, ni ishengero nakunze nuno munsi nkunda naryo rikankunda. Biratangaje kubona ahageze igihe nkarivamwo narivuyemwo ntabigomba nabo batabigomba, uriko uravyumva vyaciye mu bintu bitaryoshe, mugabo nta caje nari nakoze vyaciye justement mu kutumvikana ku muhamagaro. Urabona urashobora kusengera muri paroisse kanaka ugasanga umwungere waho ntiyumva umuhamagaro wawe, ugasanga ntagutahura ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, ugasanga amaprograma ntavyumva mfete. Nanje nari umwana muto nari mfise umuriro sinikontorora ntwari uwo muriro rero. Hanyuma rero nagiye gutahura mu nyuma yuko nabwiriza kugenda buhoro buhoro, ariko ntaco Imana yahavuye ibihindura mu ivyiza irampamagara. Mu by'ukuri jewe navuye mu ishengero rya Pentecote ntabigomvye. Mu ncamake jewe sinikuye mu ishengero, mu ncamake sinagize nk'abandi bose ngo nikure mu ishengero. N'igihe rero ntanguriye ibikuba vy'Imana ndakengurukira Imana yuko sinigeze nkura umuntu numwe mu ishengero. Donc no kuvuga ko nagize evangelisation personnelle. Aho hantu rero n'ahantu hakomeye gose, nibaza yuko no kwigisha abakozi b'Imana mbona buno munsi batangura kuba vy'Imana, mbere ugasanga barafise ingorane au sein de leurs églises. Donc no kuvuga ko ndafise experience ikomeye, ariko malheureusement la plupart y'abakozi b'Imana usanga badaca bugufiya ngo baze gushaka abandi tubahereze experience yacu y'ivy'Imana yadukoresheje. Ego nagize evangelisation personnelle. Jewe ni kuvuga ko ntangura umurimo w'Imana, ahandi ko ndabicagagura, ntangura umurimo w'Imana natanguye de maison à maison, nigisha inzu ku yindi s'il vous plaît, nigisha abara basanze sheke, abamaraya, ico gihe imigambo yari yeze, politiki ishushe, aho abara basanze sheke, abara bajedebu, kugeza naho baza guturira urugo rwanje rwaho nari impanze aho epfo mu Magarama, ibintu bicika bibi kweri. Mugabo ndakomeza. Ego nukuvuga ko rero jewe igihe Imana yampamagariye kubwira ijambo ry'Imana aboroshe n'abahambaye, kandi ivyo narabikoze mu by'ukuri. Nico gituma uzosanga Eglise ya Plein Evangile nta eglise tagira ibibazo, mugabo nta bibazo tufise by'uburongozi by'iki. Ego nukuvuga parce que twashizeho umushinge. Ego nukuvuga ko abantu batabizi, jewe ntabwo ndi représentant légal, je suis le visionnaire d'accord, mugabo ntabwo ndi représentant légal. Donc nukuvuga ko benshi baratangara kuba narafashe ibikorwa nkabihereza abandi. Bon, urumva ndiko ndavuga ibintu nk'ivyo nyamfete, ndumva yuko mfise vision mu by'ukuri ndende cyane gose, kuko sinzi ko nobandanya gatoya. Okay, uko ntibyoroshe kuba uri visionnaire ukagenda ukagura ibibanza, kuko hagati y'Imana yaranzamuye irampezagira, ivyo yambwiye vyose vyambaye ko kwakundi nyene kweri. Na cyane yuko jewe nakuze nubaha umuvyeyi wanje yitwa Pentecote, nishengero nkunda. Rimwe na rimwe bihora binshikira nkagenda nkiyiba, nkagenda mu ishengero ryanje ntumva ijambo ry'Imana bakarimbwira. Hanyuma kandi niyo bagize ibikorwa nanje mba nzi yuko nteza gukontribuwa mu buryo bw'amafaranga. Ngabo kandi Imana yampaye umutwaro wo kugira ico nkoze mu buryo n'ubundi ku bakozi b'Imana b'abavyeyi banje ba Pentecote mu buryo bugaragara. Nukuvuga ko rero jewe ndarikunda. Ku bantu batabizi kandi nsanzwe ndongoye ico twita urwego rukuru rujeje gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Nukuvuga ko donc amashengero yose aca mu bibazo, ariko iyo dossier y'ishengero rya Pentecote umuvyeyi wanje inshikiriye, narumva yuko ndayifata neza, ngira ngo nk'amata y'abashitsi, nkumva yuko ari umuvyeyi ntogokako,
ntonyererako. Ni ukuvuga rero umugisha Imana yampaye umugisha wo kubaha abavyeyi bambyaye mu mubiri no kubaha kandi abavyeyi bambwiye ijambo ry'Imana. Ico kintu nico kibuze mu mashengero atandukanye, nico kizana n'umuvumo igihe utemeye guca bugufiya wisunga amavuta y'abavyeyi. Ego. Turashimiye cyane Apotre, muratubwiye ko mwaririwe kandi mwubaha gushika nuno munsi amavuta mwakuye mu ishengero rya Pentecote ari ryo muvyeyi wanyu ryabareze. Mbega ibango ry'ubwongere ko benshi tukuzi nka Apotre, ibango ry'ubwongere mwarihawe ryari, mwarihawe gute? Ibango ry'ubwongere narihawe muri mu 1996. Ego, hanyuma mugabo ibango ry'ubuapotre narihawe nasizwe amavuta mu 2010. Ego, kandi jewe rero ryari bango kuko ico gihe nasengwa kuba apotre, no kuvuga ko umuhamagaro wanje donc gusengwa kuba apotre ntabwo ari ibintu byavuye mu bigumbagumba byanje cyangwa sentima, ni gikorwa Imana yampaye cyo gutanguza amashengero. Hanyuma rero nkagura ibibanza nkabyubaka nkaheza nkabihereza abandi bantu bakarongora. Ico ni ikintu gihambaye cyane gose. Ego, kuko niba na pastori bake donc ashobora kugira ngo agura ikibanza acubake. Mugiye kuraba nk'ama eglise twagiye turubaka n'ama eglise meza mu by'ukuri, na cyane ko uravye nko mu Kibenga n'izindi eglise ziri no ma paroisse hirya no hino, usanga ama eglise yubakitse neza yiteka. Urumva rero kugira ngo ivyo bikorwa byose ubihereza abandi bantu babirongore usanga bitoroshe mu by'ukuri. Hanyuma ufate ubutegetsi bwa representation légale ubuhereza abandi quelque part mbansa n'umuntu ari mu kirere. Mugabo urumva twubakiye kuri fondation ikomeye cyane gose. Hanyuma kandi ikindi Imana yafashije ko nuko ntari umutwaro kwishengero ndongoye. Sinigeze mba problème, sinigeze mba umutwaro, sinzoba kandi umutwaro. Singomba ko ndemera ishengero haba mu buryo, haba muri administration mu bugishengero ritunganijwe, haba mu buryo bwose. Ntabyo ngomba nkeneye ko abana banje ndabazamura nkiriho nkikomeye, hanyuma rero nkazobona ibyamwa by'ishengero rya Plein Evangile. Muratubwiye ko mwaguze ibibanza ahantu henshi murubaka amashengero kandi ku buryo bwanyu. Kumenga byari bigoye uburyo mubukura hehe, n'ibihe bikorwa mukora mu buzima busanzwe bituma muronka uburyo bwo bwose bwo kwitangira umurimo w'Imana bigeziyo? No kuvuga Imana kuva nkiri mutoya yaranyigishije ibanga ryo gushona amahema. Kuko nari umwana mutoya naravuga nti kubwira ijambo ry'Imana abasirimu si ikintu coroshe. Birasaba yuko wewe uba independent, uravyumva, ukigenga. Ico ni cambere. Ca kabiri, narabona ingorane zikunda gukwegera abakozi b'Imana kubera ivyicumi amafaranga y'ishengero mu ncamake. Nkabona yuko abantu benshi rero babiryaniramwo. Ndavuga nti ico mfasha rero nuko Imana yonyihera ibikorwa byo wanje, hanyuma nkaheza jewe nkafuma mpezagira abandi bakozi b'Imana cyangwa nkayazagira ishengero. Niko byagenze rero. No kuvuga yuko nagenda kora ibikorwa byinshi, aho naragize ntuza atelier de menuiserie, donc atelier de ntuze yo gushona ibirato. Donc ubuzima bwose nabuciyemo. No munsi ndi umurimyi, ntanguye korora, ndiko nditaba kamukanye n'icobera mukuru w'igihugu, ndi muri tourisme gatoya. Donc nukuvuga ko nivyo bikorwa mfise mu ntuze muri leta, narankiye leta yuko yompemba umushahara. Ko navuga ndi namwe leta yompemba umushahara, bamwe nko mu bonkoresha boca bangira ntuze, baca bakugira ntuze manipulation. Ico rero ngira ngo ndagihorwa, kandi bakavuga bati uriya mugabo n'umuntu w'ubwibone canke donc bakanyambika amasura atandukanye. Mugabo jewe vraiment ndashima Imana uburyo Imana kuba nigenga. Ndakubwire ntuze mufasoni sinzi ko bubatse, ndakubwira yuko biri n'iteka rikomeye iyo umukozi w'Imana akora akazi kiwe hanyuma agahezagira ishengero n'abandi bantu. Ego, wavuze uti
waraguze ibibanza bitandukanye wagize iki narabiguze nyine kandi byinshi wanagomba yego narabiguze hanyuma sikubigura gusa ndubaka je ndavye gusa nkaha anye mu ntuze mu gisagara ca Gitega dufise ibibanza bitari bikeya ngira bishika kuri ndwi makariti atandukanye kandi aho hose nagiye nubaka amashengero y'Imana haro ndiko ndabesha kuko ndi kumwe n'abapastori bari harya baranyumva ndi kumwe n'ujye mu Kristo wanje Helene nukuvuga ko en fait ibyo nakoze byampaye iteka no kubana banje navyaje ubutumwa bwiza nta icubaro kirengeye ico bampereze jawe nkeneye mu byukuri ego nukuvuga yuko oui donc ugiye kurabaza kibenga harantwaye amafaranga menshi cyane gose kubaka igishengero rya etage hanyuma nkagura parcelle nibuka yuko parcelle yonyene yantwaye hafi 68 miliyoni 68 yonyene gusa urumva c'est vraiment kandi ari ahantu hatoya urumva yuko birasaba umutima w'Imana hanyuma uburyo urumva ni gukora nyene no gukora kandi iyo ukoze Imana iraguhezagira nawe irakugurura imiryango itandukanye ego turagushimiye cyane ku mutima kugaragaza igihugu c'Imana uri kurakora na cyane ushira imbere guhezagira abantu bawe nabo bavyaje ubutumwa bwiza no guhezagira ishengero ryawe ryakureze ni igikorwa ciza kandi giteye igomwe twotumirira buri mukozi w'Imana wese ko yoshira imbere ibikorwa kugira ngo ashobore nawe guteza imbere abarongoye hamwe no gukora igikorwa c'Imana ataco abuze nkuko Paulo abivuga hanyuma hari igikorwa gitunganywa muri Église du Plein Évangile buri mwaka ca convention bega apôtre mu kivuga kwiki igikorwa ca convention novuga yuko nacibye novuga ariko nibye neza nacibye canke nakiravye mu ishengero rya Pentecote bari abakozi b'Imana bakuze l'église yakuze n'ingoga kubera ivyo bikorwa bama bakora vya convention ugasanga abantu bavuye mu gihugu cyose bagiye guteranira ikiremba canka abandi bagiye guteranira ahantu kanaka muri nord uravyumva za Kagari zahe bose abakozi b'Imana ugasanga niyo bagiye n'abakristo ndabibonye nsanga bishobora gutuma ishengero rironka ntuze stabilité niho naye nagira nti ndagira iciyumviro ndavuga nti ntabwo nzoshobora kugendera amashengero yose hanyuma ndayagumye neza ngumye vision yabo nirwa donc nagiye ndabahereza nkibasengera ifo yuko tugiye dutunganye gikorwa ca conference nationale igihe cyose ku mwaka utashe niyo ntumbero rero ico gikorwa rero kirafasha gose mu buryo budasanzwe kiratuma ishengero riba rimwe uravyumva ntiducanemwo kigatuma abakristo bakura bagira croissance spirituelle bakagira nico twita maturité bakaba abantu bakuze mu vy'Imana mugabo kandi kiratuma ingabire z'abakozi b'Imana zizamuka kizamwo bande kizamwo abapastor bose donc si bose baza hari bamwe nyine usanga nyine basigaranye ibikorwa ego donc imigwi y'abapastori bakeya n'abaririmbyi n'abasenzi donc no mu baririmbyi haza imigwi abaririmbyi 10 nabangahe donc canke modo 10 gutyo nuko bigenda mu byukuri bakava mu mashengero yacu yose mu gihugu bakaza ngaha rero tukaheza tukafata iminsi 4 turiko turabigisha neza tubashira ku murongo bose bari hamwe ico gihe rero turatunganya n'inama nkuru y'ishengero kugira ngo dutosorane turabe hamwe mbega ibikorwa bigenda gute mbega ibintu nk'ivyo onye niyo ntumbero rero twihaye iratuma mu byo kuri ishengero ry'Imana riba hamwe cyane gose ego muri make intumbero nyamukuru ya convention muri Église du Plein Évangile ni kugira ngo abakozi b'Imana ishengero ryose rya Plein Évangile aho riri mu Burundi rigumane umutima umwe no kugira ngo ishengero rya Plein Évangile rigumane umutima umwe niyerekwa rimwe n'imbaraga zimwe nkuko ijambo ry'Imana dusoma mu Banyefeso 4:11 havuga ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa
abandi kuba imvugabutumwa biri mu gifaransa, abandi kuba abavugishwa, abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana baheze bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Urumva, abera batungane bongere bamaze gutungana bace bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Ko twebwe abakozi b'Imana abapastori hari igihe tugabura ivyacu bijanye n'ibigumbagumba vyacu na santima zacu na prosperite n'ibintu byinshi byo kugira ngo turabe uburyo ducomora amafaranga bakirisu, usanga ari ngorane ngahanye ntiworoshe. Uravyumva? Donc bubaka umubiri wa Kristo kugezaho twese, urumva umutima w'Imana kigomba tuzoshikira kukugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugezaho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo kugira dushire ubwana. Urumva, l'église du Burundi aujourd'hui, ishengero ryo mu Burundi en general gishwe nuko abakristo bacu n'abakozi b'Imana bacu donc bamara abana tubita ba bebeto. Urumva, ba bebeto ugasanga agiye no gutangura ishengero, ari ivumbi agiye gutangura ishengero, avuye mu ishengero kanaka agiye gukora ibintu atazi, atayerekwa, atametriza. Hari nabo nabonye bagenda kwiga kuvugishwa, bakagenda narabonye abantu biga kuvugishwa, narabasanze ari kwitanganika parce que jewe niyo mbase chez moi bomba ngahe Gitega mugabo kandi nkaba hose ni Bujumbura, ndafise amaparcelle hari yanyu Bujumbura. Alors ndiko ndatembera ahantu nagomba kubaka plage, niho nasanze abajene bariko bariga kuvuga mu ndimi zitamenyekana bavyiga. Cere sinarenze ko bavyiga ivyo bintu. Urumva, bafete barahenzwe kuko ku munsi wa Pentecote ijambo ry'Imana rivuga ngo batangura kuvuga indimi zitamenyekana uko mpemu abahaye kuzivuga. Rero bari ba pastori bigisha ibinyoma, Yesu azobabaza. Nibyo kuri azobabaza ibintu bariko barigisha bahenda abantu ivyo ari byo. Hanyuma rero ngo dushira ubwana ntituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujanwe irya nino n'imiyaga yose y'inyigisho z'ibinyoma n'ubugunge bwabo bw'uburyo bwo kutuzimiza. Urumva rero ibitu yiwacu niyo rero, ego ntawo sigura birebire, umuntu wese aca yumva intumbero yacu. Ego turabashimiye cyane ku musho muhejeje kuduha kubijanye na convention, igikorwa gitunganywa buri mwaka muri Église du Plein Évangile hamwe no mu yandi mashengera mwamwe nkuko apotre aje kubidushikiriza. Mbega apotre ni giki mwovuga ku ishengero? Murabivuze mugabo muri mu gwinshi, tubwire kuri make ingene ubona ishengero ryo mu Burundi en general, hama mutubwire n'ubumwe ingene ubumwe bumeze hagati y'abakozi b'Imana nk'umukozi w'Imana nyene yatoranijwe. Je nibaza yuko ngaha mu Burundi twaba turi bakeya, twaba dufise ishusho nyayo yo kumenya ishengero ryo mu Burundi nk'umuntu abikoramwo. Ndafise n'izindi inshuti zanje witwa Bosco, witwa Nkeshimana Sete, n'abakozi b'Imana baba Reverend Pasteur. Abo nibaza ko ari twebwe tufise ishusho, nta musenyeri, nta muanglikana, nta nitwebwe kuko tubikoramwo. Ni ukuvuga ko ishengero ryo mu Burundi mu by'ukuri ni rizima, rirahari kandi rirakomeye, mugabo tutaravye neza hariho utugwaragwara turiko turarizamwo. Utugwaragwara twuko ibikorwa vy'Imana usanga biza gutanguzwa n'abantu batagira ntuzeye, batamenye ijambo ry'Imana. Mbere wanagomba batarashika kuri aya magambo uyu mukozi w'Imana Paulo yabwiye abanyefeso. Ego ugasanga muri Eglise donc kubera ko waritanguje ari umwana, nawe aca umwana byaro yundi, hanyuma akaba umwana rero yundi. Urumva rero umwana rero yundi ntaheza ngo akure. Niho rero usanga ishengero ry'Imana twama mu gushwana, twama mu guterana amabuye, ugakora ikizira. Ndakubwire mukozi b'Imana, abantu baragowe. Abakozi b'Imana birirwa bafata amashengero bakayamenagura, bakayavunjagura. Nabonye n'umuntu avuga ngo ko ntabaye representant legal, ngo ndasavye ishengero ryugarwe.
ivyo baraje kandi si umwe si babiri si batanu si 10 kandi ibi bintu ndagusavye aka kantu urazokerekana ukerekane plusieurs fois kugira ngo abakozi b'Imana bamenye umuhamagaro wabo. Burya twarinjiranywe n'abasataniste, ndabivuga ntatinya, twarinjiranywe n'abasataniste. Nta kuntu leta yo kwamihanzwe n'ikibazo cy'umutekano muke ukogwa n'abitwa ko bahamagawe. Uriko uravyumva bagukuye mu murimo w'Imana bahaguhagarika woca bugufiya ugashiraho intahishize mu bana b'Imana ba Kristo. Mugabo hageze aho usanga by'ukuri umuntu akaza agakura umwungere w'ishengero, uravyumva akamukura akamwigizayo kandi yarasizwe amavuta afise umuhamagaro w'Imana, ukazimya umuhamagaro wiwe. Ni ikintu kuvuga ko seso ni intumwa za Satani ziri muri twebwe tutabizi. Nuko rero bimeze no kuvuga ko rero byobaye byiza ishengero ryo mu Burundi rigiye hamwe, hanyuma kuko benshi birukira uzobona uno munsi hoho amazina y'ivyubahiro yabaye menshi cyane, ukumva ngo apotre naka, ukitegereze erega kuba mu apotre hariho ingabiri iri muri wewe, hariho kandi n'igikorwa umaze gushira mu ngiro, kumva ngo bishop no muri leta twaramaze kubyinjiza no mu bategetsi n'abategetsi baduhamagara bishop. Jewe numva iyo ni ntahe, jewe Monseigneur Buconyori igihe yaza kunsiga amavuta harabaye inama mu barongozi niki baravuga bati turavye ibikorwa nyakwa apotre amaze gukora ni byinshi, amashengero menshi mu gihugu, amashuri, iterambere n'ibiki ati ni byinshi, none jewe nka Monseigneur sino gusengera kuba apotre, numva no gusengera kuba évêque ukuba musenyeri. Je ndavuga nyakubahwa nyene icubahiro musenyeri jewe ubwo gwego sindarushikako, nta nubwo nkeneye gushikako ko je no umusenyeri n'umuntu ahambaye rega n'umuntu ahambaye n'umuntu umva mugo twebwe no munsi udusanga amashati n'amakoro none ngorane vraiment les chemises rouges. Bishop mukama wanje we bishop, urumva nukuri sinovuga byinshi, ndazi ko bohava bantera amabuye ndabizi bontera amabuye nukuri birabaje kweri. Ugasanga umuntu avuye kuri taxi vero, ejo bundi abajije umuntu nsanga ni mu taxi vero, hanyuma ndamubaza ni mbega numva ariko aravuga iby'Imana, ni mbega wewe usengera he? Ati jewe ati ndi bishop naka ati ndi bishop naka, ni none urongo ishengero rihe? Ati je ndarongo ishengero, ati arambwira izina, ni none muri hehe? Ateka ati iryo shengero ni shengero ryo munzu, ni shengero ryo munzu, turacasenga Imana iratwugurura uburenganzira bwo ko twakora ku mugaragaro. None wamaze kuba musenyeri, ndakubwire ntuze mukozi w'Imana, ibi bintu byo mu Burundi birateye isoni, biteje urubwa ijambo ry'Imana, biteje urubwa ikwaca Imana kweri. Rero no hanura abapastori n'abasenyeri banyakubahwa, ibi bintu by'amazina maremare naho umuntu yobireka kweri yoja mu ijuru, naho umuntu yobi wavuga uti none weho kuri apotre, jewe ndi apotre kuko nico ndi, kuko nagiye ntanguza amashengero atandukanye, uravyumva kwani nkongera nkayubaka kandi nibuka neza simbura amashengero, umva dufise amashengero menshi mugabo simbuze amashengero 70 natanguje nkubaka abakristo bakinjira, kandi nkavuga ijambo ry'Imana nta muntu nkuye mu ishengero kanaka. L'évangélisation donc personnelle. Ego nabahoze barwana muntu uzeye mu ntambara, ibona intambara yabaye mu Burundi, abahoze ku rugamba nabo nyine naragenda abwiye ijambo ry'Imana. Muri biriya bihe byari bishushe, muri biriya bihe byari compliqué, ndagenda na kohare yanje kuri frontière ya Tanzania mvuga ijambo ry'Imana. Urumva mbere n'abasore bahari muntu uze muri Roberio, bavuye muri Roberio baza gucagura abakobwa bacu, urabyumva bari muri eglise wacu, ihone ibintu by'ubwoko ko byari byeze,
baje kubacagura kandi badasangiye ubwoko. Urumva rero je ubu ndi sebukwe w'abategetsi bakomeye mu gipolisi mu gisirikare etc. Nukuvuga ko ndishimira vraiment ibikorwa Imana yankoresheje imfashe nzoyibone. Nta wundi mutwaro je vraiment nkeneye, nta mutwaro wo gusa Imana ubutunzi canke inzu canke imodoka, oya nkeneye ko inzamba nivuga Imana imfashe nze ndayibone, canke nimfa nzopfira mu mwami wacu Yesu. Nico kintu notera nk'akamo umuntu wese anyumva, ukoze w'Imana wese yo bari kwisi yose vraiment uwo mutima ndawufise, iyo nyota ndayifise. Turabashimiye cyane Apotre. Mbega muravuze hari abakozi b'Imana bamwe bamwe biyadukiza bakagira amashengero mu buryo butangaje, mu buryo novuga buyobeye. Mbega nta nama zihora zihuza amashengero yose, zihuza abakozi b'Imana kugira ngo mugire ico mubivuzeko? Oya, inama zacu ni inama zimeze nk'inama z'ubusimbira hamwe. Kuko urabona ushima tuba turudusimbira hamwe. Jewe iyo mbonye musenyeri wa Anglikana, iyo mbonye musenyeri wa Katolika aje kwicara tufise inama y'abakozi b'Imana, ugasanga by'ukuri yicaye hari inyuma kubera ko ibibanza byatwawe n'abatwebwe. Murabyumva? Je nkangira isoni mu by'ukuri. Jewe birantera isoni kubona pastori wanje yandeze nk'umuvyeyi, kuko nayo mashengero ya kera za Methodiste n'izindi erega naho erega urazubahira ntuze ancienneté, uburambe bwayo, ukavuga uti uyu n'umuvyeyi natandeze ni nk'umuvyeyi wanje. Nukuvuga ko arepresenta ishengero nayo umuruta imyaka, arepresenta ishengero ryakubereye rivyeyi. None rero uza gusanga nibihe by'amanama, ugasanga umuntu yifitiye ishengero rimwe ngo ni bishop, ugasanga umuntu afise amashengero 10 20, ugasanga nibimugwa nabi kwicara imbere y'abavyeyi biwe, ntibimuguye nabi. Kandi azi yuko erega jewe n'ikinyene bampora, bakavuga bati uyu mugabo je nzokwamanda bivuga urupfasoni rurakenewe, nta bantu bangana. Nukuvuga ko rero harakenewe urupfasoni. Donc uravuze uti nta manama haba, amanama arahaba, mugabo muri izo nama wibaza ko ziva mwiki, kuko urya ahaguruka nka musenyeri unda nka apotre, ugasanga uri ko aravuga ugasanga ibintu arabicurika. Hari abavuga bati ntidukwiye kugenda kuvuga ijambo ry'Imana mubikorana ibi. Urumva kubera ubwana bwacu ntiduhuza mu bibazo bitwerekeye. Kubera ubwana bwacu ntiduhuza mu bibazo bitwerekeye. Twari dukeneye abantu bari sage, batahura uburyo bakora umurimo w'Imana, batahura ukuntu réellement. None ndakubwira, ugiye kuraba nk'amasekitari ngaha mu Burundi, ama église secte, ugasanga hari abakozi b'Imana, uravyumva twarabibonye, ugasanga basengesha basambanya abakristo babo, basengesha hari amasengesho bita ngo ni tawa ngo tawa, ibintu bishushe byavuye Kongo. Ubu rero ko Uburundi bugiye kugura n'imbibe hirya no hino, ubuzoraba aha tugiye kuja ni kibazo, kuko abantu baraza bagavugishwa. Nabonye n'abantu mu gusengera utamuhaye amadolari 100 atagusengera. Ego ivyo birahari, uravyumva? None ubona mu Burundi ishengero riri kuri aja hehe? Urumva bon nagahinda n'umubabaro ntaco novuga nta. Ego none rero amanama arahaba, mugabo ataramanama. Ego turabashimiye cyane. Tugomba tubasabe ku bintu byinshi muvuze byinshi kandi vyingira kamaro bishobora gufasha buri muntu wese ariko arajuragirika mu bijanye n'amashengero. Gira akajambo mushikirije abakristo canke abakunzi ba Burundi Gospel TV batarahagarara neza ngo bamenye neza na neza ico bakwiye gukora n'ico bakwiye gukwirikira, bamenye ingene botandukanya ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana kandi bisa n'ivy'Imana, kugira ngo bamenye ingene bohitamwo neza ishengero ryiza canke ingene bokizwa neza. Jewe nasanze agakiza k'abakristo kava ku mupastora kijijwe. Umwungera adakijijwe ntashobora kubyara intama zikijijwe mu by'ukuri. Bon d'une façon générale. No kuvuga yuko rero aba bakristo by'ukuri
birababaje aho umuntu akena akibaza yuko nagenda ahantu bamuvugishwa ko ariho donc Imana izomuhezagira ikamuzamura ikakora ibi nibi burya n'ubwana vraiment no kuvuga ko ntukeneye kugenda kumviriza abavugishwa n'Imana, nawe Imana yo kubwira, nawe Imana yo kuvugisha, ahubwo rondera guce kumuvugishwa n'Imana, nawe rondera kuba umwarimu, rondera kuba umupastori, rondera kubiki muri rya shengero ryawe. Nasanze abakristo benshi bagendera munsi y'umuvumo w'abavyeyi babo bo mu buryo bw'imhemu, abababyaje ubutumwa bwiza. Ugasanga umukristo kubera kudakizwa neza n'inyigisho agenda gukura hirya no hino, uravyumva, arava muri life center akagenda muri full gospel, akava muri full, ugasanga ubuzima bwiwe agenda nuranura utwo kujya two mu buryo bw'imhemu ashakisha, ugasanga ntaragama. Ibyo bifata n'abaririmbyi, bifata n'abarya bavuza ibyuma, ugasanga nta stability, abandi barondera udu 5000 francs babahereza ukaza gukorera Imana, none ingorane. Nukuvuga yuko rero ico nuhanura abakristo, hajya Yesu yaguteretse, yahateguye wewe utaravuka, guma harya hantu, Imana izoguhezagirira harya. Namba hari bitagenda neza, wewe nugira uruhara rwawe utume bigenda neza, ibitagenda neza bigira mu ruhara utume bigenda neza. Koresha uburyo bwawe. Par exemple, nkizi kamera mufise, je numvise témoignage muvuga muti twe turaduga turaza mu murimo w'Imana, ugasanga turitanze, ugasanga turiko turakorera Imana, ugasanga turiko turakoresha uburyo bwacu. None Imana izoburite kubahezagira, mugabe izobahezagira ari uko mugumye mu maigrize yanyu mubayemwe, kugira ngo pasteur aguma batura kumugisha. Mugabo mucitse problème kuri pasteur, kumwungere akitse umutima nta akarada sinziriye kubera mwebwe, nukuvuga ko nta mugisha w'Imana nta nijuru. Niko bimeze. Abakristo rero nibacakira Imana twacakiye, bayigumye. Ico ni cyambere cya kabiri, nibakoresha yabo maboko. Abo n'abapastori birimwo nibakoresha ayabo maboko. Ica gatatu, mperuka kumva leta isohoye itegeko rivuga ngo umuntu wese afise hectare 2 akeneye kuzirima, atafumbire afise, atamasa afise, leta iramwemerera kuzomuhereza ntuzeye amase. Nkangurira abakristo bose bagenda banuranura hirya no hino, bagomba bibaza ngo bazoronka imigisha yo mu buryo bw'umubiri ivuye ku Mana, nikoroka nk'amavoka. Oya, imigisha donc ivuye ku Mana yo mu buryo bw'umubiri urayica, urarima, urabicuya, uraruha. Niko bimeze rero. Vous les pasteurs, mwaba pastori, mwaba sengeri n'abandi bose, ndabasabye dukoresha yacu maboko, tuzamura amashengero yacu, tuzamura igihugu cacu n'imiryango yacu. Bitera iteka Imana, bitera iteka vraiment. Sino uragenda ugasanga amafaranga y'ishengero yatojwe kwa Mungu ntubone yari iyo yagiye. Ugasanga uri pasteur, uri umukessier, uri representant legal, uri muri n'ingorane vraiment. Jewe rero nuko jewe ntari leta, jewe umunsi nogira ububasha, en fait nico gituma bariko baranyigiza ko ngize ububasha bwa decision, abo bose no bashira ku murongo. Boss kira pasteur hamushira ku murongo byanka bikunda. Mpora nkundane kugira ninyegeza kugira ngo hagire ingorane nogira, kuko ndazi yuko hari ababikunda hakaba kandi n'abavyanga. Abo rero yego nuko nyene bimeze. Mu kurangiza ndashima Imana, inshinga ntaye gatoya. Urumva nakubwiye ko nkora muri organe de régulation, narabonye abapastori benshi batanga ibiturire. Ibiturire byinshi cyane gose, uravyumva. Hanyuma gacu usanga amashengero aciye amenagurika. Aya mashengero yose ubona yirirwa aramenagurika, barazombaza. Ndabizi biva hehe, bigenda gute, ndabizi. Bitumenyesha abandi bari kubabimenye. Rero nkihari rero nubu naho ntarakurwa. Batumva nukuvuga ko naragorana cyane, uko jewe ntibavuga ngo uri general nde nguranterefonye ngo dossier yacu nuko ya naca mbaza. Je ndibuka yuko hariho umuntu umwe yigeze kuba nka nimero
igira kabiri ku gihugu cy'u Burundi, sinovuga igihe, hanyuma aranterefonye ati dosiye ino imeze ukuntu ndavuga nyene nyakubahwa, none dosiye tuyikore dukurikije amategeko y'igihugu canke dukurikije ivyo abakristo banyu canke abakozi b'Imana aho usengera bababwiye, nkurikiza amategeko canke nkurikiza ivyo mbwiye. Ndumva ndavuga nterega murabona jewe simpembwa, kuba ntahembwa rero nahise mu guhembwa n'Imana, kuko mwebwe abantu ntimuhemba neza ariko Imana ihemba neza. Ngurahembwa paswe ufise amahoro mu gihugu, ndavuga none weho ibyo aho kazi ukora ntuhembwa, aho gafaranga ukagashira mu mufuko ukongera ugakorera igihugu, kandi ndiga naje sinokanka mugabo aragafaranga tuburutse. Izi ni nkuru biko datera mugabo ngomba kuvuga yuko franchement nukuri abakozi b'Imana baze twigenga ubuntu, twisubize kwiteka. Uravyumva, ntugende gutangura ishengero uri muntu ze mu gisagara ca Bujumbura, uri mu rusengero rushakaje ibyatsi, pfumurindira gatoya. Ufise umuhamagaro isunga abandi bakurere mukora umurimo w'Imana. Afite nico kintu igituma ndabivuga, c'est parce que bindimwo kandi birambabaza, cyo bituma ubona mvuga nk'umuntu ariko araporomoka atagira parado. Turagushimiye cyane ku butumwa bwiza muhejeje kuduhereza, mu nsiguro muduhaye ku bijanye n'ishengero rya Plein Evangile mu Burundi, hamwe n'inyigisho ku bakozi b'Imana, ku bakristo, ko dukwiye gukoresha amaboko yacu kugira ngo twiteze imbere, apana gukurikira ubuvugishwa ngo batubwire imigisha, ngo imigisha idakoroka iva mu ijuru. Turabashimiye cyane, dushimirana cyane abakunzi ba Burundi Gospel TV badasiba kudukurikirana. Mubandanye mugira subscribe, ku batarayigira mugire like, mugire share, partage, musige na commentaire ku biganiro tubashikiriza, kugira ngo muba bambere kuza murakurikirana ibiganiro vyacu buri munsi ku munsi. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Shalom shalom.